Ndi niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari amakuru tuzagaruka cane kubiriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko cane tukaza kugaruka ku nkuru iriko iravugwa cane kuri uno munsi igenekerezo ya 11 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2026 ari inkuru igaruka kwipfungurwa y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi wa leta Ndayishimiye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2022 Alain Guillaume Bunyoni. Nimbwiye kuri uno munsi Alain Guillaume Bunyoni yarekuwe ivy'agateganyo kugira ngo aje kwivuriza muhiriwe. Bikanavugwa ko hoba hari bamwe baba baragondoje President Ndayishimiye kugira ngo arekure Bunyoni kuva mu mbere gushika nuno munsi bibaye. Amakuru akavuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2024 aribwo bamwe mu bategetsi batandukanye mu mugambwe CNDD-FDD abo mu mugambwe ndetse n'abari mu nzego z'umutekano batanguye gushira President Evariste Ndayishimiye ku gitutu kugira ngo arekure Alain Guillaume Bunyoni agaruke mu buzima busanzwe. Ico Evariste Ndayishimiye bamusaba nuko yerekura Alain Guillaume Bunyoni, hama Alain Guillaume Bunyoni akagaruka agasaba ikigongwe, agasaba imbabazi abanyamugambwe, no kuvuga abagumya banga b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ko yatatiriye akaranga mutima k'abagumya banga ko rero asavye imbabazi abarundi bose ko kandi agiye kwikosora ku makosa yari yarakoze ivyo President Ndayishimiye we atakozwaga. Si vyagarukiye ngaho ku bategetsi batandukanye bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD gusa, kuko vyajemwe n'ibindi bihugu bitandukanye arimo nk'igihugu ca Tanzania umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu Chama cha Mapinduzi. Mu bivugwa bikavugwa ko Alain Guillaume Bunyoni yarafitaniye imigenderanire idasanzwe n'abarongoye ico gihugu harimo nka Jakaya Mrisho Kikwete n'abandi bategetsi batandukanye bo hejuru, harimo abagize sena y'ico gihugu, no kuvuga abagize abakenguza amateka muri ico gihugu, hakazamwe abashinga amateka, abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu, abo mu nzego z'umutekano ndetse na bamwe mu badandaji bakomeye. Benshi kandi bakibuka ko mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo President Evariste Ndayishimiye yakuraga Alain Guillaume Bunyoni mu mabanga, yamwagirije ko ivyankenerwa vyose ari we yatumye bibura. Bamwe bakanavuga ko mu vyarondewe cyane mu gihe haje gusakwa inzu ya Alain Guillaume Bunyoni mu Gasekebuye harimo amasezerano yagiye aragirana n'amakompanyi n'amashirahamwe atandukanye yo bayadandaza igitoro ndetse n'adandaza ibindi vyose vyifashishwa mu gukora ivyankenerwa nga mu gihugu cy'u Burundi harimo nk'ifumbire n'ibindi bitandukanye kugira ngo barabe ko vyogaruka vyosubira kuboneka nga mu gihugu cy'u Burundi. Ariko gushika kuri uno munsi kuva Alain Guillaume Bunyoni abogojwe ibintu bikaba vyarabandanije kuyangara mu gihugu. Bamwe bati harimo abategetsi batari ku ruhande rwa President Evariste Ndayishimiye bifuza ko Alain Guillaume Bunyoni yorekugwa kugira ngo nabo barekure ivyo bari barazibiye kuza mu gihugu. Abandi bati Ndayishimiye yoba bikoze ku gitutu c'abanyamugambwe kuko mu mwaka w'ibihumbi 2027 ari amatora mbere ko hari namwe mu masezerano Ndayishimiye yasinyiye imbere ya President nkuru President Nkurunziza, hari n'ivyabona bitandatu vy'abasirikare b'ipete rya general navyo nkuko tuza ko bigaruka ko muti rero ni bande bagondoje Ndayishimiye kugira ngo arekure Alain Guillaume Bunyoni kuri uno munsi igenekerezo ya 11 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye, ufyende subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo tuje tubana umunsi ku munsi no Muhuza TV. Uwahoze ari umushikiranganje wa mbere muri leta ya President Ndayishimiye kuva ku igenekerezo ya 6 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2020 gushika muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 General Alain Guillaume Bunyoni yarekuwe vy'agateganyo kugira ngo aje kwivuza yidegemvya. Ivyo bikaba vyabaye kuri uyu muhingamo igenekerezo ya 11 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026 igitega. Bunyoni yari yapfunzwe n'ubutegetsi yahoramwo bwa CNDD-FDD. Inshuti yiwe Evariste Ndayishimiye basangisha imyaka 10 niyo yamushize aho ndi kuri yita mu kanekeza ku vyaha bigera ku 8 harimo ico gwiri ku butegetsi no kugerageza kwica umukuru w'igihugu no kuvuga kwica President Ndayishimiye hakoreshejwe amangetengete. Abakurikiranye ingene intahe zicese
ku rubanza rwa Bunyoni zagenze bakemeza ko General Arenguiyome Bunyoni vyaboneka ko yashikiriza imburano zitomeye mu gihe uruhande rwa Ndayishimiye rwamwagiriza ariko rukabura ivyemezo bifadika indice grave et concordante. Vyageze naho hari ivyaha yaburanishwa mu mwiherero cyane nk'ico kugerageza kwica umukuru w'igihugu hakoreshejwe amangetengete. Ibi rero vyavuye bimenyekana ko Ndayishimiye yaronse amakuru ko Arenguiyome Bunyoni yari kagerageza kugura umupfumu aragurira Ndayishimiye. Uyu mupfumu yoba asanzwe kandi aniyemerera ko ari we yishe Perezida Petero Nkurunziza. Igitangaje uyu mupfumu we ntigeze ahamagagwa muri sentare ngo avuga ivyazi mu gihe amazina yiwe naho aba mu ntara ya Ruyigi hazwi. Ivyahavuye rero birangira Bunyoni aciriwe umunyororo w'ubuzima bwe bwose no kunyagwa amatungo cyane amazu n'imiduga, ubona ko amafaranga barondeye iyo yayahamvye bagahebura. Igihe Bunyoni atangura kumaramazwa akabogozwa amabanga y'umushikiranganje wa mbere, Ndayishimiye yamwagiriza ko ari wanyegeza amahera y'agaciro, ibitoro ndetse n'ifumbire. Ibi akaba ari vya bindi vyose vyankenerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nkuko amakuru ndetse n'abasesanguzi mu vya politike babivuga, yamara mu myaka 3 yaramaze mu iborero rya Gitega, ibibura vyabandanije kubura mbere bibandanya kubura ku rugero ruteye ubwoba. Tugire ko tunabibutsa ko arekuwe mu gihe gushika n'ubu ari we wenyine akiri ku rutonde rw'abafatiwe ibihano n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera amabi yo kwica, kubariza igufa no kunyuruza biyamirije ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Bunyoni arekuwe vy'agateganyo kugira ngo aje kwivuza atahiwe. Naho hari amakuru muri CNDD-FDD avuga ko benshi mu mugambwe batababajwe n'ipfungwa ryiwe, hari abandi benshi cyane mu mbonera kure bavugira hejuru atakwenyegeza ko yorekugwa. Mu bitekerezo twagiye turarondera bagiye baradushikiriza bamwe mu bakunzi bacu makuru yo ku mpande zitandukanye ava mu bayoboke ba CNDD-FDD ku kibazo c'ifungwa rya Bunyoni, ngo benshi mu bakadre ba CNDD-FDD bavuga ko akwiye guhera mu munyororo. Aho ni mu gihe ikindi gice naco kitari gito c'abakadre hamwe n'ubuhojojo bw'imbonera kure basaba ko Ndayishimiye mutezurira mu hanyuma nawe agasaba ikigongwe ngo kuko naho yakoze vyinshi vyiteka. Ntituramenya ko Bunyoni niyatora mitende azoca asubizwa mu ibohero, ariko ku mikorere tuzi muri CNDD-FDD Bunyoni afise amahirwe menshi yababa 100% yo kuba yarekuwe bidasubirwamwo. Nta makuru turaronka ku mugwi woba wararemereye Ndayishimiye kugira ngo amukure mu buroko. Ico bikoze iruhande rw'ibaba ryabo kwa Nkurunziza hamwe n'ibicororo mu mugambwe Chama cha Mapinduzi cyangwa CCM wo mu gihugu ca Tanzania na cyane wahoze arongoye igihugu ca Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, ngo ntibobura mu baremereye Perezida Ndayishimiye. Ngo rimwe na rimwe vyanasa n'ibisiga ubwenge kuko ipfungwa ryiwe ryasa n'akadenderezo kuko ubutunzi bw'igihugu yagirizwa ko ahungabanya bwagumye bumererwa nabi cyane n'igihe yari mu buroko. Ivyo muri CNDD-FDD nuku nyene nubu bikimeze, ni navyo bita systeme. Ivyo benshi rero bavuga ko hoba harabayeho kwihenda mu gupfunga uyu mwubahwa ndetse bamwagirije ivyo. Niyo ngo systeme rero yirigwa iraririmba ko niyo mbare yahemutse kagira kina munyaga amatungo igaca yugara imipaka y'igihugu yahungiyemwe, ariko ya systeme nyene igahindukira ikamana uburenganzira bwo gukotesha amwe mu mazu yiwe atanyazwe. Amafaranga akajara musanga Kigali kandi mbonera kure zikabandanya kubwirwa ko niyo mbare yahemutse. Ngo muri CNDD-FDD habiraho ibintu vyinshi bisiga ubwenge. Ngo CNDD-FDD nta furumira ifise, ngo ivyo birahindagurika bisa nibitagira inzira n'ingaru. Mu makuru turiko turarondera gushika muri uno mwanya najanye yarabana cyane nibihangange vyo muri CNDD-FDD vyoba vyararemereye president gushika arekuye Arenguiyome Bunyoni kuri no munsi genekerezo ya 11 ntwarante uyu 2026. Ni mu gihe mu yandi makuru ariko aravugwa agezwe ko Angelina Ndayishimiye ngo yo batahura gute ibijanye n'uburenganzira bw'abakenyezi. Uti wicaye iruhande y'umugabo wuguruye n'amazi akunaniye, yaba atari umugabo wawe ubanza kumango akugururire, kubera iki wewe utari kuryiyugururira iryo cupa. Ako nakarero gatoye kerekana ko ibintu vyo kungana abagabo n'abagore banza mu vyo bagira mu gihugu c'u Burundi, ngivyo ntaho bizokwigera biba.
Kwigenekerezo y'icenda ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026 Angelina Ndayishimiye yahawe agashimwe k'ubutwari budasanzwe yerekanye mu kuduza agateka k'abakenyezi mu bisata vy'imibano, ubutunzi ndetse na politike. Ivyo bavuze kungana kw'abagabo n'abagore ntabwo bisigura kunganya imijya. Ngiyo n'abagabo ntibayinganya. Ahubwo nukungana mu burenganzira. Nubwo amahirwe angana umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa. Ngo burya hari urugamba rukomeye rwabaye mu myaka iheze kugira ngo abakenyezi bemererwe kugira ikonte muri banki, kwitaba amatora cyo kimwe n'abagabo, guhembwa cyo kimwe n'abagabo. Mu biganiro vyabereye Arusha kuva mu mwaka w'igihumbi 1998 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2000, abarundikazi barahagurutse bahabwa ibice 30% y'ibibanza mu nzego z'igihugu. Hari byinshi tubona uno munsi umengo birasanzwe ariko vyavuye mu rugamba rukomeye rwa kera. N'uyu munsi kandi ngo hari byinshi bigikenewe guhindurwa kugira abakenyezi bafatwe cyo kimwe n'abagabo. Ivyo nivyo bitarero kungana mu burenganzira. Nembwe kandi hari ikiganiro gerutse gutambutswa n'ishiramwe ryanana agateka kazi na muntu Fokode ryerekana amababa abakenyezi babona mu busho bw'iperereza. Birahamba rero ko nk'ubu ngo hashigwaho itegeko rikingira abakenyezi ivyo gupfungirwa mu bibanza bitazwi, bikanabuzwa ko abakenyezi basambishwa n'abagabo bonyene mu bibanza vyugaye. Ibi vyabaye vyiza rero uyu mukenyezi adasanzwe abikozeho bigahera nk'uko benshi bagiye barabigaruka ko muti rero yaronkejwe agashimwe kameze gute. Bamwe bati umushikiranganje akeneye kuramba muri leta ya President Ndayishimiye amenya kunezera Angelina Ndayishimiye. Ngo hari ubudasa bukomeye hagati ya Artemon Katihabwa na Alfred Ahingejeje. Kwigenekerezo y'icenda ntwarante y'umwaka w'ibihumbi 2026 Burundi bwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi. Umushikiranganje Alfred Ahingejeje yajejwe ubutungane agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira yarashikirije agashimwe umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Angelina Ndayishimiye yashimiye ko yerekanye ubutwari budasanzwe mu guteza imbere abarundikazi mu bibano, ubutunzi na politike. Kwigenekerezo y'umunane ntwarante umwaka w'ibihumbi 2021 Angelina Ndayishimiye yari hawe agashimwe nkako. Ico gihe havuzwe ko Angelina Ndayishimiye ari mu barundikazi bakarorero mu mabanga bajejwe. Agashimwe yagashikirijwe na President Ndayishimiye ubwiwe, ariko abagahabwa bari batowe n'umushikiranganje Imeride Sabushimike nawe aca basoma mbike wa Angelina Ndayishimiye amwe mu programme y'ubushikiranganje ayahereza Fondation Mugira Neza ya Angelina Ndayishimiye. Umucero watanzwe wo gufasha abakene b'abarundi Augema uyo mukenyezi agenda kugemurira Guinée Equatoriale. Impembo ya Imeride Sabushimike yabaye mu bashikiranganje babiri gusa batigeze banyiganyezwa muri leta Ndayishimiye mu kiringo c'imyaka 5. Tubibutse ko muri mukakaro kandi naho mwaka w'ibihumbi 2023 naho Angelina Ndayishimiye yahawe n'umushinga ntahe w'umudari wa mbere w'igihugu bita Grand Cordon. Muti rero Alfred Ahingejeje aratandukaniye hehe na Artemon Katihabwa. Iki cigwa Alfred Ahingejeje yatahuye ni Artemon Katihabwa we atamenye. Katihabwa kigenwa harabayeho kumwinuba ko atazemera guhebera amafaranga Fondation Mugira Neza nk'uko Imeride Sabushimike yahora bikora, maze baca baramwaka Direction Générale de la Solidarité Nationale ijanwa mu mushikiranganje Gabriel Nizigama bataziratibiye yegera Angelina Ndayishimiye. Katihabwa yabibwiwe ku munwa ati ibi naho vyakabaye. Aca yiruka ku mukuru w'igihugu amwereka ko ivyo bintu bidakogwa, ko ku mwaka iyo Direction Générale bitegerezwa guca mu ngingo yanditse. President Ndayishimiye yarabaye nk'umwumviye gato, mu nyuma ashinga ico gisata kijanwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Mu mpera y'umwaka w'ibihumbi 2025 mu kiganiro yahaye abanyagihugu, President Ndayishimiye wenyene yavuye atomora kigisata cyo gufatana mu nda gitwagwa n'ubushikiranganje bujejwe akazi n'abakozi ba leta kwa Gabriel Nizigama bataziratibiya. Ico gihe rero ngico Angelina Ndayishimiye ashatse gitegerezwa kuba. Ngaho rero iminsi ya Artemon Katihabwa yari haruye muri leta kubaka kuvuguruza ubwo uwo President Ndayishimiye yita inabarundi ngo ntivyijana. Muri nzero uyu mwaka Artemon Katihabwa yaciye abogozwa muri leta. Niyo mushikiranganje yakundwa n'abanyagihugu cyane.
bamwe bati Alfred ahingejeje awe aje yatahuye urukundo rw'abanyagihugu ntacyo ruzomuha ngapfe kwemegwa na Angelina gusa iminsi yo muri leta izoba hezagiwe nkuko benshi bagiye barabigarukako. Mu yandi makuru cyane cyane ku bivugwa bijanye n'agateka kazina muntu hari abajyango batseri Muhimpundu batabarije iwabo yambitswe ibara ngo ari mu biba ibihimba vy'irondoka by'abagabo. Hari uwatabarije uyu Thierry Muhimpundu aho yavuze ati hari wacu yafashwe ku munsi wa gatanu hajya kuri Kotebo yagirizwa ko yatwaye igitsina umuntu. Ubu tuvugana ari mu iborero rikuru rya Mpimba yitwa Thierry Muhimpundu akabavuka ibutara muri commune Bukinanyana yahahora mu ntara Cibitoke yahahora asanzwe ari umushoferi wa Probox ku Musenyi akaza arapakira abantu abazana kuri Kotebo canke Cibitoke yaheruka gushinga urugo rwiwe. Vyamushikiye kwa gatanu vyadutangaje yashikanye abantu kuri Kotebo hamaje mu vyo kuramutsa abantu niho umwe yacazana abapolisi ngo amwivye ubugabo bwiwe ntiyafashwe wenyene abo bari kumwe bafashwe bose yajanywe kumvirizwa kumukaza hanyuma bamujana mu Mpimba muti none k'igipolisi cemeza ko ivyo bihuha ari kinyoma uwaca apfunzwe kubera iki ese ko ubundi bavuga ngo bikorwa n'abakongomani Thierry Muhimpundu ari kaziriki uti nimubona ko ibi bintu ari akamaramaza aho uwukwanka azora kubeshera kaja ukacujanwa mu Mpimba turasavye n'ukuri mu mutabarize uwaca asubire kuronka umwidegemvyo ivugo rero akaba ari ibigenewe abari mu ndongozi z'igihugu kugira ngo barabe ko uyu mwene gihugu yitwa Alfred Murantunge yitwa Thierry Muhimpundu yotabarizwa akarekurwa kuko n'inzego bwazo harimo n'umuvugizi w'igipolisi yavuze ko biriya vyavuzwe vyuko hari bamwe mu bagabo ngaha mu gihugu cy'u Burundi bariko baribwa ibimba vyirondoka ari amakuru atagira ico afatiye ko ngore rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya tugarutse ko cyane cyane tukaba tugarutse kubivugwa mu gisata ca politike agateka kazina muntu ndetse n'ubutungane ibindi byinshi turiko turabategura ni mu mwanya uri imbere byose rimuze gucikanwa kandi wibike gufyonda subscribe canke sabone niba utarashina ko kugira ngo tuje tubana umunsi ku munsi no Mpuza TV rero Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.